Radio ry'Amerika isaminanira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mukumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose. Mwiriwe inshuti zacu ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Rwanda ishyirahamwe LWD Learn Work Develop yatanguje umugambi wiswe Masenge mba hafi ifise intumbero yo gufasha abana b'abakobwa bavyariye iwabo kuvyara ku rugero no kuvyara abo bashobora kurera. Ikibazo y'umwana amaze gusama usanga agirana ikibazo n'umuryango we, haba se na nyina bakamutererana, ugasanga ise araberekera kuri nyina. Ari nayo impamvu twagize gahunda yo mu rushinga Masenge mba hafi. Uwo ni mwise neza Claude yatanguje uwo mugambi mu karere ka Kayonza mu ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda. Amakungu yahimbaje no musi kwa mbere umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru. Yifashe gute mu Burundi no muri Uganda? Muri Niger abasirikare 16 b'ingabo z'igihugu biciwe mu gice kiri hafi y'umupaka wa Mali. Ubunywero n'uburiro byasubiye kugurura mu Bugiriki no musi kwa mbere mu bijanye na service zitangirwa hanze. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi isi yose yahimbaje umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru. Muri Uganda abamenyesha makuru muri icyo gihugu bahura n'ingaruka zibabaza umubiri mu gihe bakora akazi kabo. Ejo ni Mukankusi araduha ibindi. Muri iki gihugu abanyamakuru bagabwaho ibitero bari mu mirimo yabo. Babiri bakubiswe mu cyumweru gishize ubwo bageragezaga gukurikirana inkuru ku myigaragambyo yamaganaga ibura ry'umuriro w'amashanyarazi. Abandi 10 n'abandi barakubiswe mu cyiciro cya kabiri cy'amatora mu kwezi kwa mbere nk'uko umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Harima Atomani yabitangaje ari Kampala. Ku itariki 28 y'ukwezi kwa kane habaye imyigaragambyo mu mujyi wa Kayunga muri Uganda rwagati, aho abaturage bamaganaga ibura ry'umuriro ryari rimaze ibyumweru bibiri. Abanyamakuru boherejwe gukurikirana imyigaragambyo barimo Amon Kayanja wa televiziyo muri ako karere. Akigera Kayunga yahise asohora kamera ye atangira kuvugana n'abigaragambyaga, ariko ubwo polisi n'igisirikare byoherezwagayo guhagarika imyigaragambyo, Kayanja n'umunyamakuru w'umugore Teddy na Kariga bisanze nabo ubwabo bagabweho igitero. Ikigo mpuzamahanga gishinzwe itangazamakuru kivuga ko Kayanja na Nakariga ari abanyamakuru babiri mu bandi 100 bakubiswe barimo gukora akazi kabo muri Uganda. Brigadier General Flavia Biekwaso, umuvugizi w'igisirikare, avuga ko abari nyuma y'ibyo bitero bazabibazwa. Urakoze Eugenie. Muri Niger abasirikare 16 b'ingabo z'igihugu biciwe mu gice kiri hafi y'umupaka wa Mali. Thomas Kamilindi abandanye inkuru. Mu itangazo yashyize ahagaragara guverinoma ya Niger ivuga ko abateze iki gico bari ku mapikipiki arenga 100. Usibye abasirikare bayo 16 bishwe, abandi 6 barakomeretse, naho undi umwe ashimutwa n'ababateze. Aba nabo leta ya Niger ivuga ko aribo bapfushije benshi muri bo, ariko kw'imirambo yabo yose bene wabo bayitwaye. Nta mutwe uriyitirira iki gitero, naho leta ya Niger ivuga gusa ko cyakozwe n'abaterabwoba. Niger, Mali na Burkina Faso bituranye bimaze imyaka bihanganye n'imitwe y'iterabwoba ishamikiye kuri Al-Qaeda n'umutwe wa Islam. Mu kwezi kwa mbere no mu kwa gatatu hashize iyi mitwe yahitanye abaturage bose hamwe hafi 240 mu burengerazuba bwa Niger no mu majyaruguru ya Niger hegereye umupaka wa Mali. Niger, Mali na Burkina Faso hamwe na Mauritania na Chad bishyize hamwe bakora umutwe w'ingabo witwa G5 Sahel wo kurwanya iyi mitwe y'iterabwoba mu karere ka Sahel. Turashimye. Ubunywero n'uburiro byasubiye kugurura mu Bugiriki uyu munsi kwa mbere mu bijanye na service zitangirwa hanze. Eugenie Mukankusi araduha idonido kuri iyi nkuru. N'ubwa mbere mu mezi agera kuri 6 za restaurant n'ubunywero byongera gufungura mu gihe igihugu cyatangiye koroshya ingamba zafatiwe icyorezo cya virusi ya corona hagamijwe gufungura urwego rw'ubukerarugendo mu mpeshyi. Restaurant n'utubari byari byafunzwe, byari byemerewe gusa gutanga serivisi zo kugemura cyangwa se abantu bakajya kubyifatira kurikizwa amabwiriza yashyizweho mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11. Byongeye rero gufungura kuri izo serivisi zihabwa abantu bicara hanze gusa. Ameza ateguye ku buryo hari intera hagati yayo mu gihe nta mukiriya wemerewe guhagarara, yemwe n'umuziki ntiwemewe. Izo serivisi zongeye gukora muri weekend
kandi abantu benshi babigendeyeho mu gihe cy'ubushyuhe bumeze neza ku mbaraza z'aho abantu bafatira amafunguro cyangwa bica akanyota. Ku meza amwe hemerewe abantu 6 mu gihe umukozi agomba kubahiriza amabwiriza yo kwisuzuma virusi ya corona iwe mu rugo. Amasaha y'umukwabu 3 z'ijoro yigijwe inyuma ashyirwa 5 z'ijoro guhera uyu munsi kuwa mbere, ari nako utubari, resitora na za kafe byemerewe gufungura kugeza iminota 15 mbere y'uko isaha y'umukwabu igera. Mu byumweru byashize amasaha y'umukwabu ahanini yarirengagijwe. Mu gihugu cy'abantu hafi miliyoni 11 hapfuye hafi ibihumbi 10,500 kandi ibihumbi 346,500 bemejweho ubwandu kuva icyorezo cya virusi ya corona gitangiye, nk'uko imibare iheruka gutangazwa kuwa gatandatu ibigaragaza. Urakoze Eugene. Parke y'Ipari yasavye sentare kudakurikirana abasirikare b'Abafaransa bagirizwa genocide n'ivyaha by'agahomerabunwa mu Rwanda mu mwaka w'1994. Thomas Kamirinda araduha ibindi. Hashize imyaka irenga 15 anketi zitangiye zaturutse ku birego by'abanyarwanda 6 batanze mu kwezi kwa kabiri 2005 bavuga ko abasirikare b'u Bufaransa bafashije abakoze genocide. Mu rwego rwo kubikoraho anketi, umucamanza Brigitte Renaud wo mu rwego rw'ubugenzacyaha yagiye mu Rwanda mu kwezi kwa 11 mu 2005 guhura n'abatanze ibi birego. Bamubwiye ko abasirikare b'Abafaransa bari mu gice cya Turquoise mu burengerazuba no mu majyepfo y'u Rwanda bafashe abagore ku ngufu kandi ko borohereje abicanyi kunyereza abatutsi mu nkambi ndetse ko banabafashije kubica. Uyu munsi parike y'Ipari yatangaje ko itabonye ibimenyetso byerekana ko ingabo z'u Bufaransa zakoze koko ibyo byaha. Yavuze kandi ko itegeko ryo mu kwa 8 2006 rishyiraho ubufatanyacyaha mu mugambi wo gukora genocide n'ibyaha byibasiye inyokomuntu ridashobora gukurikizwa kubera ko ryagiyeho nyuma ya genocide yo mu 1994. Niyo mpamvu yasabye ko abasirikari b'u Bufaransa batakurikiranwa, ariko icyemezo cya nyuma kizafatwa n'abacamanza bakuriye urwego rw'ubugenzacyaha, juge d'instruction mu Gifaransa. Turagushimiye Thomas. Abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi kwisi byo mu mugwi G7 bahuriye i Londres mu Bwongereza. Mu byo baganira ko harimwo ikiza ca COVID-19, Ubushinwa n'Uburusiya. Idonido kuri Nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Iyi nama izamara iminsi 3 irategura iy'abakuru b'ibihugu bya G7 nayo izabera mu Bwongereza mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Ni iya mbere y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba G7 imbona nkubone kuva icyorezo cya COVID cyadutse. Iya nyuma bakoreye hamwe yabereye mu Bufaransa mu kwezi kwa 4 2019. Ubundi bahuriraga ku ikoranabuhanga rya video. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubwongereza yatangaje ko yafashe ingamba zo kwirinda COVID muri iyi nama, zirimo gupima buri munsi abayirimo bose. Usibye iki cyorezo, gahunda y'inama iriho n'Uburusiya. Ubwongereza bwatangaje ko bagomba gufata ingamba zo gukumira amakuru y'ibinyoma n'ibihuha Uburusiya bukwirakwiza muri bimwe mu bihugu bya G7. Hariho kandi n'Ubushinwa ku bibazo by'ubucuruzi, amavu n'amavuko ya COVID yaturutse mu Bushinwa n'uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko ku baturage b'Aba-Uighur. Aba-Uighur n'abaturage b'Ubushinwa bo mu idini ry'Abayisilamu biganje mu ntara ya Xinjiang yo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko barimo bakorerwa genocide. Mu kwezi kwa gatatu gushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza na Canada bafatiye ibihano Ubushinwa kubera iki kibazo cy'Aba-Uighur. Turagushimiye Thomas. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi kuwa mbere yatangaje ko ikiza ca Ebola candukiye abantu 12 kigahitana 6 mu ntara y'ubuseruko bw'igihugu carangiye. Ibindi na Eugene Mukankusi. Icyo cyorezo cyagaritswe n'urukingo MRKN rwa Ebola rwahawe abantu barenga 1600 bahuye n'umurwayi w'iyo ndwara n'abahuye n'ababonanye n'uwo murwayi mu buryo bw'uruhererekane, nk'uko umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF wabivuze. Abo barwayi bafite aho bahuriye n'icyorezo cyo mu 2018-2020 cyahitanye abantu barenga 2200, ari nawo umubare munini w'abantu bahitanywe n'iyo ndwara mu mateka yayo.
iyo ndwara yongeye kuboneka ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa kabiri mu mujyi wa Butembo ubwo hapfaga umugore w'umugabo wari waranduye virusi ya Ebola mu cyorezo cyabanje. Iyo virusi ishobora kuguma mu matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wamaze kuyikira nubwo yaba atakigaragaza ibimenyetso by'uko arembye. Mu itangazo Minisitiri w'Ubuzima Jean-Jacques Mbungani yagize ati nshimishijwe no gutangaza ko icyorezo cya 12 cya virusi ya Ebola cyarangiye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yakomeje avuga ko nubwo hari umutekano muke n'icyorezo cya COVID-19 igisubizo cyihuse kandi cyiza cyatanzwe na guverinoma n'abafatanyabikorwa cyatumye gutsinda icyorezo cya Ebola bishoboka mu gihe kitarenze amezi 3. Mu itangazo ryawo ishami rya ONU ryita ku buzima OMS yavuze ko icyo gisubizo cyagiye gikomwa mu nkokora n'umutekano muke watejwe n'imitwe yitwaje intwaro no kuba abakozi bo mu buvuzi batarashoboraga kugera mu karere uko bikenewe. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byabyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri wezi3 radio yacu voa.com. Amakungu yahimbaje no munsi wa mbere umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi. Uwo munsi woba wahimbajwe ubwigenge bw'abamenyeshamakuru bwifashe gute muri rusangi muri iki gihe ku isi no muri Afrika cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini. Twabiganiye ko na Madame Judith Basutama umumenyeshamakuru yigenga ari Kigali mu Rwanda. Nibyo twahimbaje umunsi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ni umunsi uhuriranye n'imyaka 30 iheze habaye icyo bise declaration y'Ivinduk yashaka ko ubwigenge bw'abamenyesha amakuru koko bubaho. Uyu munsi rero n'akaryo kuri twebwe ko kuraba aho tugeze, mbega koko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru twarabushitse ko habuze iki, ibihugu byarabugeze ko habuze iki, ukugwa iki ushitse. Kandi mu gihe tubona hirya no hino ku isi itangazamakuru risa n'irigeramiwe, hirya no hino turumva abamenyeshamakuru bafungwa, turumva abamenyeshamakuru bicwa, na cyane cyane muri iki gihe rero cya COVID-19 umenga kabaye akaryo ko ku mareta amwe yo gukandamiza ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bakabuza ubwigenge koko. Muri rusange ku isi muravuze ko abamenyeshamakuru babandanya gutotezwa, bakicwa, bagapfungwa. Ku byerekeye akarere ka Afrika n'akarere ko turimo k'ibiyaga binini ho mubibona gute? Oya, no mu karere k'ibiyaga binini no mu karere ka Afrika naho nyene ubwigenge bw'abamenyeshamakuru sinuvuga ngo bwarateye imbere kuva iyo myaka 30 iheze, ahubwo busa n'uburiko burasubira inyuma. No muri Afrika rega twarabonye abamenyeshamakuru bafungwa, nuvuga ngo muri Tanzania, ngo muri Somalia, nko mu Burundi, hose hariho ukuntu menga amareta yaciye afata aho kikiza cya COVID-19 gitanguriye, umenga cyahaye amareta uburyo canke icyitwazo cyo gukandamiza abamenyeshamakuru. Aha twovuga nko mu bihugu bya Tanzania wasanga abamenyeshamakuru bafunzwe, mu gihugu cya Somalia, eka mbere no mu Burundi urazi ko bafunzwe nuko ubu twagize Imana bakabafungura. Ariko urabona ko kenshi abamenyeshamakuru badakora mu bwigenge, mu bwisanzure koko. Hariho rero no muri aka karere kacu aho usanga abamenyeshamakuru badashobora gushikira ku nkuru bifuza kuvuga, ugasanga bariko barabaha ayo makuru batabafata neza, bakabafata mbere nk'abansi rimwe ugasanga bariko barabima amakuru kandi ariko kazi bari bajejwe ntibabafate nk'abapartenere, bakabafata ahubwo nk'abansi bategezwa kwigizwayo. Mu gihe amakungu ariko ahimbaza uwo munsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru, ni ikihe mubona ivyo bibazo byose mushize ahabona ku bijanye n'inzitizi n'intambamyi abamenyeshamakuru babandanya guhura nazo? Ni ikihe mubona muga amakungu ariko arahimbaza uwo munsi cokorwa kugira umwuga w'abamenyeshamakuru woroherezwe kurushiriza ku bwanyu? Nicura yuko hamwe amareta yofata abamenyeshamakuru nk'abapartenere, sinzi nyene nukivuga mu Kirundi, nk'abafasha babafasha
kugira ngo ibihugu bitere imbere ntibambabone nk'abanzi. Hanyuma kandi n'amategeko bagashyiraho amategeko yorohereza abamenyesha amakuru, kuko henshi hari ibihugu byinshi no mu karere iwacu ngira niko bimeze, usanga akantu gatoyi gaca kajana umumenyesha amakuru imbere y'intahe kandi yabikoze ariko akora umwuga wiwe. Ivyo rero ibintu byo guhindura amategeko amakosa amwamwe bakabona yuko amakosa amwamwe adakwiye kujana umumenyesha amakuru imbere y'intahe. Hama kandi n'abamenyesha amakuru bakagerageza bagakora nk'uko umwuga wabo ubitegeka, kuko n'abamenyesha amakuru natwe bwaraho dukora amakosa ugasanga turahengamye ukuntu turiko turakora inkuru. Natwebwe rero twokwikebuka tugakora nk'uko umwuga wacu ubidutegeka. Murakoze cyane Madame Judith Basutama, umumenyesha makuru yigenga ari i Kigali mu Rwanda. Twako tuvuga muri iki gihe amakungu yahimbaje no munsi kwa mbere, umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru. Murakoze cyane kuri kiganiro, ndabashimiye. Murakoze namwe. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwave, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255 4 1 2 ubusa 1 ubusa 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 ubusa 5 2 93 2 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Mu Rwanda ishyirahamwe ryitwa LWD Learn Work Develop yatanguje umugambi wiswe Masenge mba hafi ugenewe kwitaho abakobwa bavyara bakiri abana. Ni inkuru ya Asumta Kaboyi. Umushinga Masenge mba hafi watangiye ugamije kwita ku bana b'abakobwa batewe inda bakiri bato, watangijwe mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu mushinga watangijwe nyuma yaho muri uyu murenge wa Rukara honyine habaruwe abana b'abakobwa bagera kuri 300 babyariye iwabo batarageza imyaka 18, barimo bagera kuri 40 batewe inda muri ibi bihe bya COVID-19. Mwiseneza Jean Claude watangije uyu mushinga asobanura uburyo bawutekereje. Ikibazo y'umwana amaze gusama usanga agirana ikibazo n'umuryango we, haba se na nyina bakamutererana, ugasanga ise arabirikira kuri nyina. Ari nayo mpamvu twagize gahunda yo mu rushinga Masenge mba hafi. Bitewe n'iyo mpamvu rero muri icyo gihe umwana aba yasamye usanga afite ibibazo byinshi bitandukanye bikeneye ko twamuba hafi. Uyu muyobozi yumvikanisha ko nyuma yo guhuza abana n'ababyeyi babo bakongera kugirana ubumwe, bihutiye kwigisha abo bakobwa babyariye iwabo uburyo batazongera guhura n'izo ngorane zo kubyara imburagihe. Iyi gahunda ijyanye no kuboneza urubyaro ubundi ni uburenganzira bwa buri muntu ukeneye iyo serivisi, haba ku mwana haba no ku bantu bakuru. Muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro abana nibo basaba iyo serivisi. Ikiriho nuko hari nk'abana usanga wenda bagizweho ikibazo wenda cyo gufatwa ku ngufu cyangwa se n'irindi hohotera ryose rishingiye ku gitsina. Hari n'abaza batugana avuga ati jewe naraye nkoze imibonano mpuzabitsina kandi noneho ndaceka ko nshobora gusama. Sino kuboneza urubyaro gusa kuko yo ni piredirandomé tubafasha kugira ngo tumurinde gusama, ariko nanone hari no kumufasha ahubwo no kwirinda no kwandura virusi itera sida. Ntabwo byari bisanzwe humvikana ko umwana w'umukobwa utarakingirwa yinjira muri gahunda yo kuboneza urubyaro, ariko abana b'abakobwa babyaye imburagihe bemeza ko bahisemo iyi gahunda baza akamaro kayo. Aba nabo mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza. Kuboneza urubyaro ndi mutoya buriya naratekereje ndavuga urabona iyo twambaye umubiri hari akantu kaza kagahugiye gake cyane kakaba kakwibagiza ibyahise cyangwa ibyarangiye, kuko umuntu arateganya avuga ngo uriya muhungu we waraguteye inda ashobora kuba yamanuka akavuga ati madamu nje kureba uko umwana ameze uko bimeze. Urumva umuntu mwabyaranye ntabwo yakuzanira akantu ngo rero wange kuba ubyange, ntabwo byakunda. Bya imyaka 17
namaze kubyara nanjye naba natangiye kuboneza urubyaro nyine mfite imyaka 19 ko hagiyemo wa kabiri noneho najya hasi cyane. Nubwo aba bana binjiye muri gahunda yo kuboneza urubyaro, hari bamwe bemeza ko ababyeyi babo babashyigikiye, abandi bakagaragaza ko bagiye bihishe. Mama wanjye nyine naragiye mugisha inama naho kugira ngo nzabe natwarira nongera muteze ibibazo, buriya nakoresha iki, nakwirinda gute? Arambwira ati mwana wanjye gira ukuntu wakwigenza ushaka ubwirinzi buhagije kuko muteze mu Rwanda rw'ejo nubwo wabyara ariko ntago waba waravuye kuki ku isoko. Hanyuma mama wawe yarakwemereye ko ujya kwiteza iki? Ngiye kubera ko mama ari umurokore ntago nabimubwiye kuko yabimubwira ni yari bubyemere we yari bufata indi ntera. Njye nabikoze njye n'umutima nama wanjye ndavuganye n'ubundi nta ngaruka zigaragara ashobora kubona zuko naboneje ako ninaboneze cyangwa ejo bundi nkatwara inda zose azibona. Mukandayisenga Claudine ni umwe mu babyeyi batoranijwe bafasha aba bana b'abakobwa kubasobanurira ubuzima bwabo bw'imyororokere. Hanyuma ariko cyambere tubigisha kwifata, kabwira umubyeyi uti niba umwana wawe afite imyaka 13 cyangwa 14 aracyari mu ishuri, aho kugira ngo bamutere yanda y'imburagihe acikishe ishuri, icyaba cyiza niba adashoboye kwifata ashobora kuba adafite imyifatire myiza, twamutwara bakamubonereza bityo bikamurinda gusama yanda y'imburagihe bidakwiye ko ashobora kwandura virusi itera sida. Umuryango Rwanda uterwa inkunga na leta y'u Rwanda unyujije mu kigo cyayo RGB, ikigo cya leta gishinzwe imiyoborere myiza, ndetse unafashwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere PNUD. Imishinga nk'isanzwe yita ku bana b'abakobwa batewe inda batarageza igihe imaze kuba myinshi mu Rwanda, nubwo buri wese ugenda ukora mu buryo bwawo. Kugeza uyu miryango yita kuri aba bana b'abakobwa ivuga ko abenshi batewe inda muri iki gihe cya COVID-19 nubwo imibare itarashyirwa hanze. Imibare isanzwe itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima buri mwaka igendeye ku bana baje kubyarira kwa muganga igaragaza ko mu mwaka wa 2016 yabaruye abana babyariye kwa muganga 17849, naho muri 2017 haboneka 17337, mu mwaka wa 2018 hagaragara 19832, 2019 haboneka abana 23628, umwaka ushize haboneka abana 19771. Hagati aho kandi urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruherutse gutangaza ko mu mwaka ushize 2020 ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka babaruye abantu 2452 bafashwe bakurikiranywe iki cyaha cyo gusambanya abana batarageza imyaka 18. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Urakoze Asumta. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 4 1 Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Leta ya Tanzania yatanguye gutegura imigambi yo kwimurira impunzi zo mu ikambi ya Mutenderi mu ikambi ya Nduta mu bitarenze ukwezi kwa gatandatu gutaha. Benshi muri bo bariko bariyandikisha kugira ngo batahe aho kwimurirwa Induta naho ibibazo bahunze bikihari, nguko babiganiriye umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika mu gihugu ca Tanzania James Joven. Iryo tangazo tumaze kubyumva twavyakiriye neza kuko abakurongora iyo bakubariye ati canga gutegereza guca wonyene. Hama kubijanye no mu muryango wanje naho tumaze kwicara tukaganira twabonye yuko byo bavyiza ko dusubira mu gihugu mu kwezi kwa gatanu. Kubwiwacu twe twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu kuko ikambi yugawe nuko bazoba bagiye kuba ahantu cyambere cyo batamenyereye. Kabiri barashobora kuzosanga ugasanga barabayeho nabi, bagiriwe nabi, basanga nk'utwo boba bari bafise baratubibye canke imibereho yabo yaho irabagoye. Je kujakira ryakiriye neza
ahandi naho naryakiriye nabi. Kuryakira neza ni kimwe, baratwakiriye neza turashima, ariko kubona wo kwica icyo wakijije nk'inkuba yo yigwa igahoza imirima hanyuma ikongera ikayica mu nyuma. Twebwe icyo nosigura mw'uwo mugani ni uko mbona bamwe twahunze mu bibazo bitandukanye. Twari tuzi yuko dushitse mu gihugu c'amata n'ubuki, nuko bari batwakiriye tugashima. Shishiyumvira ko cakira ni kubera nyene none umuntu mukabavuze urashobora kwakira iryo jambo katari kuburiko ntaco buhindure ko kubera ubu usanzwe uri mu nzi nyene kuko mukutegetswe ni kubi intamba nyene ziriho none wimukiye utasanzwe umenyeye gashe kandi ugasanga bo mutamenyeranye biragoye, urashobora gusanga kugenda ugasanga wahagiriye ibibazo aho kagira ingorane itandukanye upfuye nyine kubera uvuye mu nkambi uje mu yindi biragoye urumva ubugiye kwanza ubuzima bushasha. Nacakiriye yuko babanza bakatureka tukitonda tukazova ngaho mu kwezi k'umunani nakatera ataha mu Burundi. Ugiye mu babanyi mutamenyeranye no kuba ugiye mu ntuzeye no kubugiye mu yindi nkambi shasha kubera utabusanzwe uhamenyereye kubijanye n'ubusuma kubijanye n'ubwicanyi usanga umengo si heza. Nasaba yuko babura bakadushira ku ruhande rw'iwacu akaba ariho tuza kwicara baze kudushira hagati y'abandi, kandi kijanye naho hantu numva ngo bavuga yuko hari abasuma benshi barenze vuga yuko batwiteguriye cyane kugira bazotwibe. Vyiza rero dushira uko iwacu bakaduha igipolisi cy'iwacu bikaducungera ukwacu, tukamenya yuko nkuko twabivuze n'ejo bundi mu nama makazi yari yadutumiyeko twashima yuko ngaha botureka natwe tugaturiya, kuko iyo twavuye si heza, naho hoba heza bamwe bafise ibibazo vyinshi biragoye. Aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro, kuko aho twirukiye si vuba. Guhera mu gihumbi kimwe amajana 999 ngira mwarabibonye mwese mwarabona, hariho 72 navyo nyene bamwe barino, hariho abavyaye bagahumbiza. Nico kimwe rero twari twisunze iki gihugu c'amata n'ubuki ko dufata mu mugongo natwe tugatura tukaruhuka. Icambere namaza gusaba nk'ubu siyara nk'ubu jewe nubakiwe inzu na yerekeje kandi si jewe ndi umwe n'abandi barabubakiye amazu. Uravye kuntu batwubakira ku rukundo ntibatwubakiye kurwana. Kimwe mw'aya mazu cyo bisabamwo mu ciyumviro boduha nta ugaburira umwana yamuhaye ivyo kurya yongera umwaka. Ica kabiri hariho abatarafise amabati bahungukana gahema babahaye, ntawo ushobora kukabaka, birashobora yuko ako gahema bo gahungukana hamwe bari kubaka karuruzi iyo bashitse bakongera ka gahema kakabafasha. Ikindi twosaba muri leta ya Tanzania na yowene nkuko batwakiriye mu kutwakira hariya naho dushitse nibatwongereze agafaranga